Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi b'ibiganiro vyacu kaze muri ano makuru mu Kirundi tubashikiriza tukahera ku ngingo zimwe zimwe ziyagize. Imyaka 52 irarangiye umwami wa nyuma w'u Burundi Ntare wa gatanu Charles Ndizeye agandaguwe, hakaba haciye hatangura n'ubwicanyi bwo mu 72 mu muryango w'inda y'ingoma, bakabona ko bikwiye ko habaye ubwicanyi ubutungane bwoheza bugakurikira. Abanyagihugu baba muri quartier ya Ceceni ni muri zone Musaga bafise ibibazo kuko batagishobora kugaburira imiryango yabo kubera ibiciro by'ibintu byankenerwa vyaduze, bagasaba bijejwe gukora ibishoboka byose kugira ibiciro by'ibifungurwa byo bigabanuke. Ido nido ni mukanya. Ndasubiye kubaramutsa. Ubushikiranganji bujejwe gutumatumanako n'ubuhinga bwa none bwatanguje kuri uyu wa mbere mu gihugu cose itohoza gikoreshwa ry'ubuhinga bwa none harimwo telefone ngendanwa n'izo mu nzu, imashine nyabwonko n'ibikoreshwa mu biro vyaba ivya leta canke ivy'abikorera ivyabo no mu mihana. Rizorangira kuwa 17 Rusama uno mwaka, vyashikirijwe n'umunganizi w'ubwo bushikiranganji mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Thierry Kitamoya amenyesha ko ari mu ntumbero yo kuraba aho igihugu kigeze mu ikoreshwa ry'ubwo buhinga. Igihugu cacu cihaye intumbero yo guteza imbere igisata c'ubuhinga bwa none, kuko ico gisata gifise ikibanza kinini cane rwose mu iterambere ry'igihugu. Uburundi rero bwararonse imfashanyo y'igega c'isi yose yerekeye uguteza imbere ico gisata c'ubuhinga bwa none. Icegeranyo kizova muri iryo tohozwa kikaba arico kizoba ifatiro mu migambi yose izokurikira kugira ngo ico gisata c'ubuhinga bwa none gitezwe imbere. Abazorangura ico gikorwa ni biro bisanzwe bimenyereye kugira amatohoza nkayo, bikaba vyaronse ico gikorwa habanje kuba amahiganwa. Abazogira ayo matohoza rero barabanje kuronswa inyigisho zamaze imisi igera kuri 3 kuva kuri no munsi wa mbere. Rero bakaba bakwiragiye mu gihugu cose, bakazoca mu mihana, mu biro vya leta eka n'ahandi hose hakoreshwa ubuhinga bwa none. Ariko rero ntibisigura yuko bazoca kumuhana nka Rusansuma. Hariho imitumba bazoja ko ku buryo basanze ibiharuro bakuye ku mutumba umwe muri komine bishobora gutanga ishusho ry'ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none muri yo komine yose canke mu ntara yose, baheze babifatire ko. Ubushikiranganji bwo kumenyesha makuru, ubuhinga bwa none n'ibinyamakuru busaba abajejwe intwaro, abarongoye ubuzi butandukanye, abajejwe umutekano gufasha kugira ngo abazoba bariko bakora ico gikorwa bazogikore borohewe kugira ngo nibizovamwo bize bimeze neza. Tugasaba kandi umwene igihugu wese eka uwo wese abo bariko bagira ayo matohoza bazoshobora kwegera kugira ngo bamusabe amakuru ko yoheza akayatanga n'umutima mwiza. Ano makuru arabandanya. Imyaka 52 irarangiye umwami wa nyuma w'u Burundi Charles Ndizeye agandaguwe, hakaba haciye hanakurikira ubwicanyi bwo mu 72 mu nda y'ingoma. Basaba ko abarundi boza baririnda kurenga ku ndahiro. Aha umuganwa Rugema Rwigemera agafatira ku ndahiro y'uwararongoye igihugu Michel Micombero yari yiyemeje kubaha no kubahiriza umwami. Akabona kandi ko bikwiye ko habaye ubwicanyi ubutungane bwoheza bugakora.
mu gihugu bica umwami bakica abaperezida ntihabe inkurikizi z'ubutungane mwumva ubuzima bw'umunyagihugu muto bwosonerwa gute? Ndasavye abarundi ko kuri iyi tariki twibuka ayo makuba yashikiye Burundi ko woba umwanya mwiza wo kuduhuza nk'abavukanyi kugira duhozanye turemeshanye tureke gukumirana mu mubabaro wo kubura abacu. Umwami Ntare wa gatanu yari umwami w'abarundi bose, yari se barundi. Nk'uko abarundi bamye bagira urunani bakayoboka umwami umwe abahuza, n'ubu nsavye abarundi ko twomwibukira hamwe abe ikimenyetso co kunywanisha abarundi. Ivyo vyose bikaba vyabaye inyanduruko yo guta Uburundi mu kaga. Uko niko igihugu caguye mu isanganya biciye mu kumena ibanga, guhemuka no kurenga indahiro kw'abihaye gutwara ku gikenye mu gutembagaza ingoma y'ubwami. Ngiyi indahiro Kapiteni Michel Micombero yakuye intwaro y'ubwami, yarahiye isinzi ry'abarundi rikoranye bene umurango babona imbere y'umwami Ntare wa gatanu umunsi yimikwa ku itariki 3 z'ukwezi kw'icenda mu 1966. Michel Micombero yarahiye avuga ati: nyene ingoma y'Uburundi, mwami w'Uburundi, Sebarundi, Sebibondo, ingoma yawe nihangame, ingoma yawe nikwire hose, utubere umuco mu makungu nk'ukwezi n'izuba. Nukingire Uburundi, uburinde abansi, uhabwe iteka muri vyose. Ntare w'Uburundi, warivuze naryemere agemange, afukame imbere yawe. Uri umwami w'Uburundi, uwo wese azokugwanya, uwo wese azogerageza kumenera ibanga rizomumena agahanga. Iyo ndahiro Michel Micombero yarahiye ntiharenze n'amezi 3 arayirenga, aramena ibanga, arangaza umwami Ntare wa gatanu nk'uko bangaje se wiwe Mwambutsa wa kane bangira icenge. Iyo igihugu kitakigira ibanga ntarengwa nikigire kirazira, nta teka nitekane riba rikihari muri ico gihugu. Umuhari w'abahuza Siride nawo ubona ko kuvugana ukuri kandi kugashigwa mu ngiro vyofasha Uburundi kudasubira mu njyane zabaye mu myaka ya 72 niyakurikiye. Deo Hakizimana urongoye havuga ko hakwiye kubaho ugushaka gushimikiye kuri politike nshasha yo kurondera ukuri no kukuvugana hakoreshejwe ubutungane bwuzuriza bose. No musi rero nibaza yuko ivyo vyigwa vyiza twaciye byerekana yuko Uburundi bushobora kuba laboratoire y'imibereho y'imigenderanire ishobora kubakwa mu bindi bihugu bivuye mu ntambara. Hariho icyambere tugwiza kwisunga mugabo kizogorana kuko tuguma tubivuga bikaguma mu majambo, ni kuvugana ukuri, kukurondera, kandi kukurondera ntibikwiye kuko muri kino gihugu cacu turagowe, turafise abahinga bakurondera ukuri bakakuzana bakagutereka ngaho oye ngo hagaca haza abandi biyita abahinga nabo nyene kandi bafise inguvu bagaca biga nyene bakunyegeza uko kuri. Ico nico kigwiza guhebwa ubuye kandi ico codufasha kogorora. Nahari tugumye tunyegeza ukuri ibintu nk'ivyabaye muri 72 ivyo nibuka byanditse muri rya raporo hamwe n'ibindi bariko bararongera ko ubuye naho hazohera imyaka 100 abuzukuruza bacu bazokwishuza irya raporo mwayikoresheje iki. Rero uretse ko bitaryoshe gusigira abana bacu ibintu nk'ivyo, ubu harageze yuko byose biduha ikigwa. Mugabe bikaduha ikigwa dufise ubugwaneza bwinshi. Hari ikintu dukeneye imbere ya byose no gushaka cyane cyane gushimikiye kuri politike nshasha ibwirizwa kuba indongozi yabo bose babijejwe. Ugushaka kurondera ukuri, kukuvuga no kugukoresha kugira ngo ababaye batunduye ku mutima baruhuke. Ibyo bica bizana by'ubutungane kuko muri iyi minsi ntibavuga cyane cyane ubutungane bw'abantu bakoze ko n'ibintu, kandi si byiza. Jewe n'ukuri ndifuza yuko ico kigabane cy'ubutungane bugishira imbere kuko batagutunganirije naho babavuze ngo kuri nuko wabigukoreye nibi mugabo bakagusigaho uri. Ibintu nk'ibyo bitomowe nibyo tugwiza gushikako kandi tukabishikako
tudakwega amaguru. Hariho ikintu cyo gukwega amaguru giteye ubwoba, giteye isoni. Jewe ndabikurikirana ivy'ukurondera ukuri no kunywanisha abarundi, harimo ibintu vy'ukwikwega bibabaje kandi bidaheze n'umukoshi ku gihugu. Ano makuru tuyasozerere muri zone ya Musaga, aho abanyagihugu baba muri quartier ya Ceceni bikorera utwabo bavuga ko babayeho mu buzima butoroshe muri kino gihe. Basigura ko ukugaburira imiryango yabo bisigaye aramananiza kubera ibiciro vy'ibintu vyankenerwa bibandanya biduga. Mu gihe twimirije guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi, abanyagihugu basaba ko leta yokora ibishoboka kugira n'imiburiburi ibiciro vy'ibintu vyo gufungura vyogabanuka. Ni nkuru tubaza Lydia Gahimbare. Si mfise abana bane ngiye gusuma, umuntu arashobora gutora 10,000 akaja ku isoko gasuma nk'ibiharage, ugasanga ibiharage vyaradutse, ugasanga umuntu 10,000 abijya nk'umutaga. Tumusanze ahari kategura ibifungurwa, uyu mukenyezi w'abana bane avuga ko kugaburira abana biwe muri kino gihe bitoroshe. Ati mu minsi iheze afise amafaranga 10,000 yarashobora kuyagura ibifungurwa by'iminsi 2, ariko ubu ayo mafaranga nyene amaze kugura ikiro kimwe c'umuceri n'ici biharage abaheze ateragura ibindi vyankenerwa. Muga uno munsi ibiharage umuntu ariko arabigura 3,500 kuduga 3,500 guze ikiro cy'ibiharage, kagura n'ikiro cy'umuceri, kagura n'agafu, tuntu tuboga nyene n'amamesa n'amakara, ugaca usanga 10,000 ntibigukwiye. Ukoresha ibintu byo gufundikanya kagura utuntu duke naho nyene tudafasha. Uyundi munyagihugu twaganiriye waho muri quartier Ceceni asanzwe akora akazi ko gushona impuzu, avuga ko ako kazi n'ahagakora kadashobora gutunga umuryango wiwe. Sanzwe ndi mutaye ku kazi, amafaranga turonka ukuntu tubayeho mu buzima bugoye muri ibi kubera muri ibi ibintu byose byaraduze, nta kintu kimwe kitaduze. Mubwiye ni kugura igitunguru yemahera amajana 5 gura igitunguru, itomate ugasanga uzi itomate shenge sanise tomate ntonya cyane. Amavyerekanye nk'irudanda twagwacu nabwo nk'impuzu kare yahora irangurwa nk'amahera 1,500 ubigeze kuri 2,500, kuri ibintu byose byageragatsi cyo bituma ubuzima buca buguma buhungaba. Abo banyagihugu twasanze aho muri Ceceni bakaba basaba ababijejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo n'imiburiburi ibiciro by'ibifungurwa bigabanuke, kugira ngo mu buryo buke baronka bashobore gutunga imiryango yabo. Akoze mugenzi wacu Lydia Gahimbare, amakuru twabateguriye naha duciye tuyasozerera. Nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, mugira ibihe vyiza.